aba babiri uwa kabiri n'uwa gatatu bakaca baronka. Bakunzi ba Vox TV ndabaramukije iyo muva mukagera, nanje ndi wa mongo wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Vox TV. Uno munsi tugiye kuyaga ku muririmbyi w'umurundi yitwa Kirikou Akiri, aho uno muririmbyi ashoboye gutahukana Isanganiro Award ku nshuro ya 14 batunganya ubwo bushimwe. Uno muririmbyi ashoboye gutahukana iyindi modokari mu kiringo cy'umwaka umwe gusa, ashoboye gutahukana imodoka zibiri. Reka mfata akanya ndagushimire wowe udukurikirana hano kuri Vox TV, urubuga rusanzwe rukorera ku mbuga zigiye zitandukanye, kandi nongere nshimire wewe umaze kugira subscribe, share, like hamwe na comment hano kuri Vox TV, aho uno munsi tugiye kuyaga ku muririmbyi Kirikou Akiri, aho uno muririmbyi ubona neza ko uno mwaka umutanguriye neza, ndetse ashoboye gutahukana imodokari yiwe igira kabiri ku gikorwa ciwe c'indirimbo yiwe imwe yitwa Aha ni hehe, indirimbo yabaye antivirus, indirimbo yabaye hit, aho uciye hose usanga iyo ndirimbo iriko iravuzwa, yaba umwana canke ukuze nta muntu umwe atayizi mu mutwe. Iyo ndirimbo yabaye nka antivirus, niyo ndirimbo ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ishoboye gutahukana ubushimwe bw'imiduga ibiri. Nk'akarorero yashoboye gutahukana agashimwe k'umuduga wa Superbat Burundi. Uno musi naho yashoboye gutahukana agashimwe k'umuduga k'Isanganiro Award, aho yashoboye gutahukana award ndetse atahukana n'umuduga bashoboye kumutekerera kubwo yakoze ibikorwa vyiza, ibikorwa birakundwa. Nongera ndakwibutsa ko uno ari wo muririmbyi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi ashoboye gutahukana agashimwe k'umuduga inshuro zibiri zikurikirana ku ndirimbo imwe, agashobora gutahukana imiduga ibiri. Uno mwana tuvugana umuririmbyi Kirikou Akiri harugwa mu bagwiza tunga batunze imodoka zirenga zibiri, kandi ni nawo muririmbyi wa mbere ashoboye gutahukana agashimwe k'umuduga. Ni nawo muririmbyi wa mbere ndabisubimo n'ubu, niwo muririmbyi wa mbere atahukanye agashimwe k'umuduga inshuro zibiri. Muri Isanganiro Award indirimbo ya Kirikou yashoboye gufata ikibanza ca mbere, aho ikibanza ca kabiri cyashoboye gufatwa n'indirimbo ya D1, ikibanza ca gatatu naco cyashoboye gufatwa n'indirimbo ya Rinoji, aho ubona ko ino generation iriko ikorana inguvu nyinshi cyane, aho inakora ibikorwa byinshi, ibikorwa binakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye mu karere ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza. Inyuma yo gutahukana Isanganiro Award, umuririmbyi Kirikou Akiri ibikorwa vyiwe bizokorerwa promo mu kiringo cy'umwaka wose kuri Sanganiro atano ruhera na rumwe ashoboye kuriha. Nongera ndakwibutsa ko uno muririmbyi byari byiriwe biravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye, ndetse aba promoter bose mu gihugu cy'u Burundi bashoboye gufasha uno muririmbyi kugira ngo ashobore gutahukana kano gashimwe ka Isanganiro Award, kumvo zuko baramufashije cyane mu gupostinga ndetse no kugenda barabivuga mu biganiro bigiye bitandukanye bagiye barakora n'ivyo bagiye barakoresha. Aho n'umuririmbyi Kirikou Akiri wenyene ubwiwe ku munsi wejo yashoboye gutemberera mu isoko rya Kamenge, agendera baza abakunzi biwe ko bamaze kumutora, ndetse benshi muri bo babandanya bamwishura ati ivyo tubaza twabikoze kera. Kuvejo umuririmbyi Kirikou Akiri yarabizi kategerezwa gutahukana kano gashimwe. Ku mbuga zigiye zitandukanye izina Kirikou ryabaye icamamare, izina Kirikou ririko riravugwa cyane, ndetse n'abantu benshi cyane bahaye bamuvuga, aho benshi babandanya bashikiriza ati umwana w'imfuvyi canke nta mfuvyi Imana yegera yibagira, ndetse iyo ukoze ugashira Imana imbere nayo Imana irakwibuka mu vyukora. Umuririmbyi abaye umuririmbyi wa mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashoboye gutunga imodokari zibiri, atanimwe aguze amafaranga yiwe, ahubwo azihawe n'ibikorwa vyiwe akora. Hanini izo modokari zibiri ashoboye
kuzihabwa n'indirimbo yiwe yakunzwe cyane yitwa Aha ni hehe. Uko biri kose uno muririmbyi naho ahaye aratahukana ubushimwe bugiye butandukanye, bisaba ko akorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo aronke igikorwa kizoza gisubirira Aha ni hehe. Iri ni ryo deni asanzwe afitiye abafana biwe ndetse muri rusangi abafana b'umuziki indundi. Bisaba ko akorana ingufu nyinshi cyane ashobore gukora indirimbo izoza isumba Aha ni hehe. Reka mbanda yenda kwibutsa ko uno muririmbyi Kirikou akiri aho yahoze ari mu ibarabara, arakurwa mu ibarabara, arafashwa asubira ku mashuri, ariga amashuri arayaheza, ariko umuririmbyi Big Fizzo nawe yarasizemo ingufu ziwe kugira ngo uno muririmbyi ashike hano ashitse uno musi. Naho batamushimira, umuririmbyi Big Fizzo yashoboye kuduza abaririmbyi benshi kuko bari muri rebo yiwe, aho yashoboye kuduza umuririmbyi Kirikou akiri, Dramati hamwe na Double J n'abandi bagiye batandukanye. Yagiye arafasha naho bitashoboye kuja ku mugaragaro. Ku mbuga zigiye zitandukanye abaririmbyi benshi, abapromota benshi bariko babwira umuririmbyi Kirikou felicitation kuko watahukanye imodoka ndetse ukora ibikora inka. Abantu benshi bako baramutera amashurwe no mwana akiri muto, aho amateka y'uno muririmbyi tuzoshobora kuyakurikirana mu kiganiro kizokurikira, ariko ivyo twabateguriye uno munsi kuri no muririmbyi naha bishoboye kugarukira. Reka mfata kayanda gushimira wewe umaze kugira subscribe, share, like, comment hano kuri Vox TV. Nongera ndagusaba wewe utarayikora ko ukora subscribe hano kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Vox TV.